abo banyororo bankirwa kuja kwivuriza hanze y'ibohero bagizwe hanini n'abafunzwe bagiriza vya politike. Iyo ngingo ya bamwe mu barongoye amabohero ikaba ituma ubuzima bw'abanyororo businzikara gushikaho hariho abapfira mu ibohero canke bagapfa bamaze umwanya bashikanywe ku bitaro kuko babemerera kujayo bamaze kubona ko abaganga ataco bagikiza. Irazi ijwi ry'abanyagihugu RPA yashoboye kumenya abanyororo bamwe bapfuye kuva mu mwaka wa 2020 bazize ko bankiwe kuja kwivuza. Uwavuba ni uwitwa Ndagijimana Andre yavuka ku mutumba Ruyumpu muri komine Kirembe intara ya Ngozi. Yahagaritswe kuwa 2024 mu kizu no mwaka ari kumwe n'abandi banywanyi b'umugambo SNL baca baja mu Butare gufungirwa mu bohero rikuru rya Ngozi. Amakuru dukura muri iryo bohero avuga ko hari haheze ukwezi kurenga Andre Ndagijimana asaba kuja kwivuriza ku bitaro vyo hanze y'ibohero ariko umuyobozi w'iryo bohero akimana uruhusha. Akaba yacikanye akimara gushikanwa ku bitaro bikuru vya Ngozi kuri wa 8 mu Kakaro aho yashikanye kuri ivyo bitaro yamaze gusinzikara. Uwa kabiri RPA yamenye ko yasezeye isi kubera kwimura uruhusha rwo kuja kwivuriza hanze y'ibohero no witwa Ndimubandi Nestor yarafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Yapfuye kuwa 8 Rusama mu mwaka wa 2020 akaba yaramaze indwi zibiri asaba kuja kwivuriza hanze y'ibohero. Yashikanywe ku irembo ry'ibitaro Prince Jean Charles kuko nawe nyine bemeye kumuha ubwo burenganzira bwo kuja kwivuriza hanze y'ibohero bamaze kubona ko abaganga ataco bakimumarira. Jean Bosco Baranyizigiye umunywanyi w'umugambo SNL yapfiriye mu ibohero rikuru rya Mpimba kuwa 12 Rusama mu mwaka wa 2020 nawe nyine yarankiwe kuja kwivuriza hanze y'ibohero. Amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko yaramaze iminsi afise ibimenyetso vy'ikiza ca corona ngo yaguma korora byanka ko ahema gushika naho atabasha kuvyura umutwe arinda acikana batamwemereye gusohoka ibohero ngo aje kwivuza. Uwanyuma RPA yashoboye kumenya ko yapfuye nawe nyine yankiwe kuja kwivuriza hanze y'ibohero n'uwitwa Mufaru akaba yapfuye uwo munsi nyene nka mugenzi we yerekana ibimenyetso vy'umugera wa corona. Nuko ibintu vyifashe mu mabohero amwe y'u Burundi aho abanyororo bapfa bankiwe kuja kwivuriza hanze y'ibohero mu gihe amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu aho uburenganzira umunyororo wese afise n'amagara bwo kuja kwivuriza hanze y'ibohero.